Angira inama reka tubaramutse nka Eswa Bisho nanje ndabaramukije. Yes, uno munsi twese duhuriye hano kubera ko abantu uno munsi baguteye mu gisagara cawe. Igituma banteye mu gisagara canje nuko ubwa mbere twebwe abarundi bari gaha muri Amerika hariho abantu nyene bimboneka rimwe canke bintararibonye biyumviriye ko bokora igikorwa cyo gushira hamwe uburyo n'imitahe kugira bakore imigambi y'iterambere haba ngaha mu gihugu tubango ca Amerika hamwe no mu Burundi. Rero bakaba barashimye iyi ntara yacu ya Texas kuko kimwe nuko isa niri hagati na hagati kugira ntihagire uvunika cyane avuye kure gusumba uwundi. Nico gituma twahuriye ngaha muri Texas. Turabona handitse ngo Big Investment Group. Bo baravye ko Texas yo bari nini baca babona ko byohera hano. Yeah, as it is said, everything is big in Texas. Urumva itanguriye ngaha. Urumva bica bitanga n'indi shusho kuko Texas ni nini kandi kagira abarundi benshi. No kuvuga nkamwe vyoshika tukagira membership yo muri Texas gusa. No kuvuga nk'abarundi 50% bose bari muri Amerika bo bari muri Big. Rero ico ni kintu kiza gutangura muri Texas kuko bica bitanga ishusho kugira turonke abanywanyi benshi. Okay, headquarter canke aho yanditswe canke aho bibonekana ko ihagaze cyane ni Texas nyine yahereye canke ni Amerika yose canke vyifashe gute? Kuko abarundi hari umuntu ashobora gukurikirana inkuru ibintu akabishima muga karaba kanu gatoya afatira ngo kubera kibagize ibi. Kuri ico kintu wotanga umuco ko abantu barorera hari uzo kwimva ko ashobora kuza muri Big yumvise gusa ko kantu gasanga aravuze ati wow reka njemo. Okay, uvuze headquarter ubwa mbere nashaka mvuge bivanye nico bita formalite uko twiko turakora ibintu. Headquarter ntabwo iri ngaha muri Texas bivanye n'uwa yatanguye kuzana ico ciyumviro. Headquarter iri muri Arizona muga bidasobana yuko ari izoguma ko ni mu ntango muga ntaco buza yuko yimukira muri Texas mu gihe twobemeza kuko nta kintu na kimwe kiba gitoye muri Texas. Rero uko tuzokubandanya dukora ibikorwa niko tuzobemeza. Hariho abafise umutima kumbure badashobora kubitahura n'ingoga mugabo ndazi mu migenzo y'abarundi biragora ko twemera ikintu n'ingoga na n'ingwa canke icyarimwe. Uravuga ati reka ndabiyo bitera bija. Rero nibakomeza barabiyo bitera bija ndazi hazoza umwe babiri jana igihumbi 200 tuzosanga yabaye Big nkuko isanzwe ari Big. Hari ikintu mwayumvuga ngo share bivanye n'amahera mwumvikanye mushobora kuzohera ko kuri iki kintu nk'umuntu bibonekana ko ntiyabaye mu batanguye mugara ashobora kuziyumvira akavuga ati yo abantu ntibonsiga. Share zimeze gute? Bisabwa iki kugira ngo uwo bayimva yiyumvira wese ko yoza kugira ngo yifatikanye namwe yumve umwumvishe atahure? Okay, ico ubajije ikibazo ciza cyane kandi ndibaza tuba ngaha muri Amerika muga hariho benshi bashobora kuba batakizi mugabo ibintu byose bikorerwa ngaha muri Amerika bikorwa muri share. Ningaha kijya kibuga c'indege bururukiye ko aba baje ngaha kijya usanga atari cy'umuntu umwe n'abantu benshi bagiye bashiramo umutahe. Hari bo usanga yashizemo umutahe mwinshi wende yashizemo mukeyi. No muri Big niko dushaka gukora, dushaka ntihagire numwe abona yuko yikomiriye bivanye n'umutahe office. Urashobora kuza nkagenda ashobora kuvuga nti ndashobora kugira imitahe y'abantu 5 no kuvuga nitwunguka nzokunka inshuro 5 niko bimera canke nk'abantu babiri ashobora kuvuga ati je n'umutahe umwe ntawo mfise mugabo bakumvikana bagashira hamwe mugabo bakaraba bakavuga ati reka nongere kuri wawe nitwunguka uzozurankatirako. Niko bimeze share no kuvuga n'uruhande rw'umwe umugabane agabamo. Dufatiye aho nyene hari ibintu abantu bamaze imisi bakora bamwe kavuga ngo uzorungika amahera kuri WhatsApp canke kuri Zelle. Ibi bintu byo bafitaniye isano ko hari benshi bavuga ngo abantu ba mbere babitanguye nibo bantu bagira gute bunguka. Byo babisa nivyo byo babyifashe gute ko mu misi heze mu Burundi hari byo bage baravuga ko biri mu busuma bwinshi. Urashobora gutanga umuco kuri ico kintu kuko nibabona i investment barashobora kuvuga ati ko hari ibintu tuza turabona abantu bibwa abantu bamwe akavuga ati shiramwe aya mafaranga ugashiramo 500 mugabo ugasanga ntushikiriwe mu gihe bo bariko baragabura ayo mahera. Ikindi akivuze bivanye nuko biragoye harabo bamaze kuba byaramaze kubakoraho mugabo amaze kubona akavuga ati nobwo ni bwa busuma tumenyereye. Okay, nashaka ntange umuco kuri ico kintu. Hariho business nyinshi zikorwa mugazi zitagaragara
nk'izo zivuga ngo zana amajana 5 nzoguha 1000 ntunzi n'icyo azoyakoresha. Aho urumva bitandukanye n'ivyo muri big turatanga umutahe ni naco gituma tumaze amajoro 2 ngaha turiko turavyiga turaba imigambi igaragara, tuvuge nimba twogura ikintu tugashiramwo umutahe nk'akarorero, kuko tuzobandanya duhana ivyiyumviro. Tuvuge nimba tuvuga ati reka tugure ikamyo ariyo itruck, izo biri ngaha tuzoba tuyibona, twungutse tuzobibona, duhombye tuzobibona. Nimba tuvuze nti twubake ihoteli, izo biri ngaha tugure ikibanza kizoba kiba. Muga ivyo uri kuravuga ni ibintu bitagaragara, uvuga ati mpa amajana 5 nzoguha 1000 mu ndwi iza. Biratandukanye, kandi icyatwicaritse ngaha ejo nuno munsi nuko hariho n'amategeko twariko turaca ko atugenga kugira ntihazobemwo uburiganya. Ndibaza yuko ico kibazo no kucishura gutyo. Okay, muri make nkamwe muriko murakurikirana murumva ko twavuganye na batandukanye kandi bavye ivyumviro bitandukanye, mugabo intumbero bavuga ko ari gukorera hamwe kugira ngo bashire imitahe hamwe barabe ikintu bohurira ko bagakora. Ni hehe mubona mwoba mwasize imbere, n'ibihe bintu mubona ko mushobora guhera ko bivanye n'ukuntu ubona ibihe bimeze natwe bw'abarundi ko tumeze? Ubajije ikibazo ciza cyane, ni naco gituma ahari abantu n'abantu babiri bavukana ntibashobora kugira intumbero imwe no kwiyumvira ikintu kimwe cyo kimwe. Ni naco gituma twagerageje gukorera mu mpande zibiri. Hariho imigambi imwe tuzokorera mu Burundi mu gihugu cy'amavukiro, hakaba n'indi tuzokorera muri Amerika. Igituma twabikoze gutyo nuko hariho abiyumvamwo cyane gukorera mu Burundi, kandi bikabaha n'agateka bakishima kubera bazoba bakoze ikintu mu gihugu cyabo cyabibarutse, nkamwe giteye imbere uzoba ari umunezero n'agateka kuri bo. Muga hakaba n'abandi bavuga ati reka dutangure ngaha ho tuzobikurikirana hafi, nabo ntitwabashize ku ruhande. Rero kubera ibyo bintu bibiri byose bigenda bibangabanganywe kandi abantu badashobora gushima ibintu cyo kimwe, twabifashe byose. Hari imigambi tuzokorera mu Burundi ijanye cyane no gukorera ubudandaji bujanye n'inyubako no kugura ahantu tukahateza imbere tukahavyaza umusaruro. No ngaha nyene twashize imbere ivyiyumviro bijanye no kufata tukagura inzu hanyuma tukazisanura tukazigurisha zikatuvyarira inyungu. Urumva byose utavyumvamwe mu Burundi azovyumvamwe ngaha, utavyumvamwe ngaha azovyumvamwe mu Burundi, kugira bose tujane ku nzira imwe ntihagire udusiga inyuma. Twovuga ntitworangiza ko abantu ni benshi kandi ivyumviro ni vyinshi. Reka tubashimire cyane ku kanya muduhaye. Murakoze, ahubwo nije ndabashimiye cyane ku kanya mufashe kugira dukora iki kiganiro. Nta kibazo, ariko nimba hari akajambo kanyuma wumva kari muri wewe ushobora gusangira natwe abarundi aho turi hose, kaze cyane imisegonda 2. Okay, barundi kazi, ikintu nashaka ndababwire, iyi Amerika ntabwo yavyutse ikiba Amerika ukuntu imeze uno munsi. Ni kubera hariho abantu basokorotse ubwa mbere bakagira icyo bakora, abandi bari batinya kugikora. Bamaze kugikora abandi barabarabira kubagenda biyubaka gushika aho kiba igihugu kingana gutya. Kandi ikintu gituma abantu badatera imbere n'ubwoba. Ikintu je nosaba abantu nuko botsinda ubwoba, kandi ntiwotinya gukora iki kintu ngo nuko hoba ikintu kibi. Kucyo no babwira nka twe tuba muri iki gihugu turazi hariho abantu besha guri nk'imodoka y'ibihumbi 30 akagenda kayigonga gacata muri trash mwiyarara. Muga icyo nashobora kukiyumvira yuko ashobora guta imodoka y'itrash ko utinya gushira amahera 3500 mu mutahe, kandi hariho n'ibindi bintu. Nta kintu kitagira risk. Muga ntitwo kwiyumvira risk, kuko wiyumvire risk uzobona uwundi muntu ateye imbere uca wita kumwiko iyo tujana. Rero reka ibyo byose tubihanagure kugira tuzogire ku murongo mwiza wo kwiteza imbere. Murakoze cyane. Murakoze.